Jewe ku bwanje narakwikuye mu kumbabarira ongera umbabarira Karibu rero muri sanze. Ego murakoze cyane. Gusa ngaha urakihibuka. Muri iyi minsi dufise akazi kenshi mugabo sinohibagira kuko murazi ko dukorana byinshi. Birumvikana. Nanje ugize umugisha kumusanga ngaha maze iminsi ndi ngaha hari ibintu bimwe biramvuruga mu mutwe simeze neza. Muncamake. Ahubwo naje hari inama ngira njemo y'akazi. Nanjye tuvugana kwa cya kibazo cya wa muhungu. Umwe Yves kagahungu katenda umukobwa wanje. Ego nibyo nagomba tuvugana. Kagahungu kwandagara karagaya nashi. Bo niko tuba tuzibanza nk'abantu tutaba dushobora kubona ivyabaye imbere. Ariko mugabo ndagufitiye amakuru kuko twaragiye mu buhinga butandukanye tugerageza kuhacking telefone y'umukobwa wawe. Turiko turaraba ubutumwa yarungikiranye n'abantu. Biragaragara ko neza ibyo mu ashobora kurengana kubera ko biragaragara ko ari umuntu wabarandikirana ibindi bintu. Niyo mpamvu rero narinje tubivugane neza ujya mu ntarengwa. None byo bavyavuye kuki umukobwa wanje avuga ibyo mu nkingwandagara. Narinda gukumbuye mwana. Shanaje narinda bakumbuye. Karibu kabisa. Ego. Akazi kanshi gusa niko kagize imisi kadufatira. Vyakazi nyene biragoye muri iyi misi udapambanye. Asha nta kigenda kweri ubu nawe ninde ko ntamuzi. Atari. Unyene narinda muzanye kugira ngo tuganire. Ndananezerewe ko Dacia ndamusanze. N'umugenzi wa Mishu niwe bafadikanije cya gihe Mishu bagerageza ko kwagiriza ivyo bagiriza Yves. Ntumbarire. Ego. Kumbe nawe ari mu batuma mpangayika. Shaka babwire uko vyagenze ukuri kose. Kuko mu miseze naramufatishije kugira ngo tugire amatohoza ashaka gufunguza Yves vyoroshe. Ariko nakenera ko nawe abasigurira natubarire. Ego babwire rero amabi n'amabisha mwakoze. Mbere ya byose naje gusaba imbabazi byaba naho mutabizi. Gusa Yves cunavuga bwa mbere Yves arera ntakosa afise. Ugomba kumbwira ko Yves atakosa afise. Nije ngenda gusigurira. Nyuma y'ivyo nanje nubwo byashitse bitangura buke butazihereza ibyabyo. Biriko birakogwa Mishu jera mubwica ko katari vyiza mukasaneza ko bizogenda hose kuko bifise iyo byavuye. Mishu jeje nazize ico nazize nuko turabagenzi byonyene sino nta kintu kugwa je nagize mugabo bivuze ko nashigikiye ibinyoma kandi ndabigize ngira ni bisanzwe. Navuga ko Yves bwa mbere kugira ngo habe ukwagirizwe ko yatewe inda Mishu nije nayo mufashije ariko kuri mufashamo sije nazenye ide ariko aho byabereye ndahazi ukaba widegemvye. Byarankurikiranye kugeza isa nanje sintekana kuko naje aho bigeze ntabwo bingewehe ahubwo ukwiye kuja mu gasho. Umbereze ikintu ushaka nkeneye udusigurire neza ubabwire umunsi Mishu nawe muhamagara Yves habaye iki nico shaka. Ntivyari kuba byoroshe iyo hatabamo manyanga akomeye cyane kuko Yves urabona ko ari umuntu akuze. Yves nta kintu nakimwe ari gukuba nimuburi ataburewe canke habaye ikindi kintu. Jewe Mishu yarambwiye ngo tugerageze uburyo bwose ashaka yo murongo byoroshe
ndamubwira ati ntibishobora koroha kubera ko n'umuntu akuze arambwira ko ashobora guhitamo kugura ifanta amushiramo umuti sa yamushiriyemo umuti ku buryo umuhungu atazi yera okay ukiraho nyene no kuvuga ko mwamushiriyemo umuti atakaza ikintu rero ushaka kumenya ni ivy'ukuri Mishu na Eve barakoze icyaha cy'ubusambanyi canke yabaye maske mwagize kugira ngo muronke aho mu muhere cyakozwe Mishu Eve ntabwo bigeze baryamana gusa kujya kuntu nyene umuti wamufasha akamara umunsi wose akabona ko bari ku gitanda kimwe Eve yibajije ko baryamanye kandi umukobwa nawe icyo yakoze yarabimwemeje kandi amaze kubimwemeza Eve yarabyemeye ko byo bari byo ariko mugabo ni vyabaye oya Mishu yari afise indaca ntanda yari afise inda Mishu yari afise yari Eve mugabo yari asanzwe ayifise yarasanzwe ayifise kandi yari imaze ukwezi kurenga n'iminsi mama wavyumvise nibyo dasi wavyumvise kundi kuri nzi kwivyo wowe kumbe murabagome mugeze hiyo kweli navuze ivyo ati waremeye urabikora kweli hari ibintu biza buke bikagera aho umuntu bimurengera cyo bwa mbere nasabye imbabazi sinzi ko mwazingire ntaravuga na kimwe ariko uvyemeye kubera ufashwe byo igisuma n'igifasha umutima uragaruka ukigarura narabonye ko ibyo nakoze ari kubikora nendababaza murazi ibintu byinshi uko bingana mariage yokozwe n'uyu na Eve murazi ivyo mwononye uko bingana mwanisha imitima y'abantu benshi ibintu ntibize bisubire ntuzusubire maze sinaye kubikora yemenya ko bizogera hino ubundi iyo mu mwicana aho byari kugenda gute ubu bugeze hehe wewe mana yakinze gabo nibaza ko bitashubira sawa mama reka ndeke kubicisha amajambo kuko naje ndihuta gusa nari ngomvye ko nomuzana agasigura kuko narumvise ko Dacia yagumanya akantu ko kumva ko nubwo Eve baba baramubesheye amwagiriza ko baryamanye ariko uyu munsi murumvise ukuri uko kumetse erega ntiyo kabura wewe wumva ari nkawe wo kabura ntiyo kabura pe ariko ukuri nuko mu byo twagerageje gukora uko niko kuri yego gusa mushimire cyane kubona waragerageje uburyo bushoboka bwose abantu bakamenyekana murakoze ntacyo ntoreka gukora kuko murabizi ni mama mwafashije byinshi aho ngeze ndabibashimira niyo mpamvu nokora ikintu gishoboka cyose kugira ngo habituze mu mitima yanyu yego hama akaje ngenda bisigana byo tuzosubira murakoze cyane ego vuba nzoza tuganire ariko mugenizere ko mwambabare ko niba nanje ndorohewe kugira ngo ko nidegemje abasi mu mutima ntawe reka kubabarira mugabo ntuzosubire canke ejo urumva ko wifadikanije n'abanyavyaha twe turakubabariye mugabo ntuzobisubire ntibizongera twa genda amahoro ariko mugabo murabe ibintu muba mukora abajene ko bitica ubuzima bw'abandi bantu kubw'inyungu zanyu sawa sawa uri mana mana uri mana mana uri mana mana uri mana nyamana uri mana mana uri mana mana uri mana mana uri mana nyamana hasi tuje kwa muganga mbona wagize utuyareje mu maso
Je sinzi nanje ntatubonye gusa sinzi ico twavuye. ngira ntarya amavuta nzo guhindura amavuta ndahari usigaye wako usigaye ziguseka gatiro urabona ngene wagacoye neza None gunda kuza nzi ko soso mbariye nta mufi ya sofisi ya mama Jibson ntiharagera vraiment. ntuzompishe nka dasi Jewe. Je urabizi ko byose ndakubwira. umusheri wanje ntuzompishe mwana Aya je sinzoguhira. kandi gasoso kugira ngo ndakubwire Dasia urabona we murakundana kandi murayaka cyane ndagomba rero umumbaritse umumpanurire urabona ko yasanze Yves bamubeshera ahebe ikura Kucavu amukure no mu mutwe akundane na Yves none ubu naho nicakemutse ntiyasanze arengana umumpanurire muzogenda ahantu nzoguha n'amafaranga mugenda ahantu mwicara Yo ashuchora. urumva ugenda umushira ku murongo asubirane na Yves nukuri nta kamaro umumatangatanga ngo ashaka ikura Kucavu kuva kera ndamumubuza ntiyumva ujya mwana uzobukoze sha Mama ico nico. uzobaha amahera y'agafantu mujana ahantu Ico nico naje namwe ndavyiyumvira vraiment ko yayiva arenganwa n'ubundi kura Kucavega ntibangana. Nibyo naje navyiyumviriye. yego Ariteka natewe Odi yambwira vyiza karibu abako neza meze neza karibu eko kazi karakurembeje boroye gusa mbe mutama kazi ni ari oya si hari sinzi aho yari yagiye ni bande bari ngaha ngaha hari Dacia sore nawe Sore sinzi ko ari hari nayo nayo Dacia ari ngaha wenyine sawa mpamagara Dacia rero aza keka mbe ndamuhamagara mwatetse byari byashe hasigaye gato sawa meze neza rero sawa sawa twavuganye uburyo kenzo urabitse Dacia Salut. Comment ça va? Meze neza? Yego. Amakuru rero Ndashima Imana. wari uryamye sha urabaye Nta birenze. Nta birenze. sosari Soso kari ngaha. koze yarambwiye ko atari ngaha ariko mama ngo nawe ntari ngaha Gashitse ubu nyene ahubwo ka soso. mama nawe Mama si hari. okay ariko urameze neza Ndashima. d'accord Yego. cara ngaha ndagusaba icare ngaha cara hama sinza guteba kubera ko hari inama ngira njemwo ariko nizere kumuzi uyu sivyo uramuzi okay inyuma y'ivyabaye ivyo nakoze amakuru waronse kugira afungwe nkakora ibishoboka byose kugira ndamufunguze nizere kubizi impamvu nabikoze ica mbere guharanira iteka ryanyu cyane cyane ry'umuryango hano mwangiriye neza nubwo hari vyamaze kononekara ariko mugabo ntivyononekaye vyose hari ibyo dukwiye gukiza sivyo none maze kumufunguza rero yaripfuje ko yoza mukaganira kandi nanje narabishaka kugira ngo turabe kumbure ko nubwo amakosha yahabaye sinizera ko byose byoca bipfa urukundo ashobora gukomeza ibyafuye turashobora kubikosora bigakunda ni umugabo rero niyivugire mu majambo make kubera ko ndihuta tuje mu bindi ego sa Dacia nta majambo menshi mfise yo guhaya kuko ntacyo novuga ntacyo no gusigurira ngo wemere ko ntari mu makosa byinshi yarabikubwiye uyu mushinga nawe ndamushimiye iteka ryose yambaye hafi jenje ngaha kugira ngo musabe imbabazi ku byabaye kuko ibyabaye byose ndibaza ko wumvise ko arakarenganya kandi nipfuza ko
nawe ntogutakaza nje ngaha kugira ngo usabe imbabazi nibaza byinshi yarabikubwiye yarakubwiriye inama Yves naravyumvise ariko ibintu byacu nje nawe bifise imihoshi nta nubwo novyemera nta nuko numva none nabivuga umenye ibintu by'iwacu birimo imikoshi idasanzwe jewe ku bwanje narakwikuye mu kumbabarira wongera umbabarire jewe narafuse mu mutwe wanje kuko aho ngeze ndababaye ndasubira ndababara sinumva yuko nje nawe ibintu byacu byobandanye nta naho nobihera umbabarire cyane please urasko ndakuba mugumbabarire cyane ungirire ikigongo byoroshe Yves kizira gucika intege ndizera ko nazotsinda umutahure kuko kuba bigaragara ko mariage yasivye ndabizi ko bimugoye muri societe ndabizi ahaca ibyo bavuze ni byinshi ariko Dacia nawe ndabizi kunyubaha sivyo mugabo nizere ko nanje ivyo nakoze ntoba ndiko nduhira ubusa canke ntari kijuju abantu bihoze ivyo bavuga ibisike worosha umutima Yves mureke iciza nuko akubonye kukiri muzima turiko ibisike buke bizoza ngira aca babaye cyane Dacia horamo sivyo tuzi bo sinzi ivyoroshe ibyumve ko mbabaye ku bwawe kandi nacyo numva ntushobora kukubwira umbabarire cyane ndazi nawe urababaye ariko wumve ko nanjye mbabaye ibyabaye byarabaye nuko mbabarire cyane eka ndumva ko bigoye kwakira ariko reka tubandanye dusenga ngiye kuguma ku mavi umushinga nawe nkuko wambereye umuvyeyi ubandanye nawe umwumvisha ko atari jewe kumbura Imana nimba ari uwa gwanje nzomutaye gato allo sawa message sare nayibonye ariko bon turaje ego merci bon tugende Dacia ibisigaye tuzosubira uze kuramutsa mama na soso ndihuta bace bamamagara ubu naho nibiki imeze gute nje kukubwira yuko ntongeye gushikirwa n'ikindi kibazo kimeze gute ega wewe wagumye ugira ibibazo naje ntera ibibazo kandi ngorane nazo ndakubonye we mba mbonye iherezo ry'ubuzima bwanje ushaka ikibuna yande nari sesha yarakorotse sa iragize gute yarakorotse je nibaza ko mfise ubwo kare ubona yikuye byagenze gute kwa rugore rwa wa mugabo twaragwanye nabagiye kugwa basize tuzihoze ndakubwira ikintu hanini nari ndagukenereye ikintu kimeze gute nagombe ndagusabe wongere unkorere iyindi service mishu nakubwiye ngo service wansabye umunsi duherukana kare ya nyuma ushaka iyindi ya nyuma kandi ibanziri zizo ziyanyu ya nyuma vraiment sinzosubira kukugora gacahanze imeze gute nagomba ndagusabe narumvise yuko wewe uzinanye na Ikura Kucavu wa undi yafunguza Yves kandi nawe numvise ngo arazinanye na papa nagomba ndagusabe uzomumbwira azoje kunsabira ikigongo ni nawe aheruka kumfata nabi agatuma abamfata jewe nongeye nsubire uzumunyereke byonyene ibindi nzivugira wowe ukoze okay kambara ibyo byonyene je nzoguhuza nawe bisigaye nizo bimusaba sinanakeneye no kumenya ibyo uzomusaba nta bindi wabukoze frère okay shemba ndiko ndihuta n'amasaragi sawa mako uzobanza umbwire kari hondi cha tugenda sawa
ariko rero imbere yuko tugenda hari akajambo nashaka ko tuvugana. Okay, nta kibazo. Urabona ibintu byadushikiye wa munsi. Vraiment urya mwana w'umuhungu narababajwe n'ukuntu bamubesheye. Umwana wanje nawe ntavuge n'ukuri, avuga ukuntu ibintu byagenze. Cyane ikintu cyankoze ku mutima vraiment. Ariko ivyiza nuko yambabariye akantahura. Nubwo je ntashoboye kumutahura, ariko we yarantahuye. Ico kirakwiye. Nukuvuga mbana mengo wonshikira urya mwana ukamubwira ivyari imbere bikabandanya. Tugatangura ibintu bishasha biga ntibize bisubire. Bo muta byukuri cyari gikorwa kidasanzwe twakoze cyane. Sivyo? Ahubwo nasanzura umugabo w'intwari. Kubera ko warampaye akanya turaganira. Yego cyane. Turavyiga ko buryo ujya muhungu nta kibazo afise. Ahubwo aranagushimira. Umuhungu yarantumye arambwira ngo ndagushimira cyane. Aragushimira cyane kuba waramutaye no. Yavuze ati umuvyeyi wari wo wese ku rukundo abafise ku mwana nijya migambi ari kurategura byatezwa kugenda kurya. Ivyo tuvyihoze ntaco. Ariko rero tegure bishasha. Ego. Ariko rero fisa kandi kantu ashaka kukubwira. Yego. Ishakuba ni nkuru mbi kuri wewe. Kumenga umutima. Ariko ntaco. Urabona umukobwa wawe ivyabaye amakosa yakoze. Sivyo? Abana niko bameze. Kandi si wowe wa mbere n'ivyo mubako. Ariko ikintu je nagenda gusabe ubabare umukobwa wawe nawe. Umwana naramubabariye nta ngorane. Urazi baca umugani mu Kirundi ni gito gitabwa iwabo. Gitabwa iwabo. Ariko nubwo wamubabariye ico ushaka ndashaka asubira mu rugo. Kandi hari n'ikibazo cyamubayeko. Ikibazo nyaraki. Burya warabuze umuzukuru. Ivyo vyabaye la fois passée yagwanye n'umugore ujya duheruka gufungisha twasanze vy'ukuri yabikoze kurya indera vayo. Urumva ko rimwe na rimwe iyo umureka ukamuba hagufi ntivyobaye. Niyo mpamvu rero nawe arababaye cyane ku rugero rwaho biteye ubwoba. Jere ku ruhande rwanje nashaka umubabarire agaruke mu rugo. Binakunze je no bahuza nkaguhamagara ukabona umwana wo kongera kumubona. Ndazi yuko rimwe na rimwe twigira mu makosa. Ivyamubaye ko ndazi ko bitazosaba kumubako. Ayo yose nubwo bimeze uko, ayo yose n'amakosa yanje. N'amakosa yiwanje. Oya rimwe nitwovuga ko ari amakosa yawe ariko kizima uri kurabona ko byarabaye uri umuvyeyi mubabarire hama agaruka. Narakoze nko nshoboye nk'umuvyeyi ariko ico naco kirarenze kubura umwuzukuru wawe ntukibasha w'imfura yanje. Ego nico gituma ndakubwira ko ari amakosa yiwanje. Bo ahubwo reka ivyo tubireke, reka tugende sivyo. Ibisigaye navyo je nzo gutelefona umwanya n'umwana umubona nzoshinda gutelefona uciza muvuza. Ego nubwo tugenda ariko mbwiye ntameze neza vuba. Oya reka tugende nacu. Twatanguye neza ariko turangije nabi. Reka tugende nacu. Reka tugende ivyo nta kibazo sivyo. Mishu mwana wanje Mishu amerewe gute ho? Ubuzima ni bubi. Ico coco ari hehe? Uyaza ko yagiye kure ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Ubu nyene twagenda twamubona. Sinibaza reka nzogutelefona. Ndakwinginze tugende ndaba umwana. Reka tugende yankoze ku mutima. Reka tugende tweko tumona atsi modoka tugende. Yego vyama. Imfura yanje. Dasi ivyumviro vyagutwaye. Vyantwaye si jewe burya. Cyane atari vya muri iyi minsi nawe. Ntivyoroshe soso. Gusa ndagusabye ugabanye ivyumviro n'ukuri. Kuko je najubuye byandenze n'ukuri. Nanje ubwanje byandenze. Byandenze n'icuro pfam. Wowe warahindutse cyane. Warahindutse gose. Wewe waranyitaho
warankunda ariko ubu ni ibyiyumviro byonyine gusa ndasa ndakwinginze n'ukuri kure mu byo byiyumviro shasoso nanje ubwanje si jewe urabizi muri no musi ndi stress gose urumva kandi nawe nivyo ubona ni ibintu usanzwe ubona ako nanje ubwanje si jewe ndasa je nshaka ndagusaba ikintu kandi ukinyemerera ngaho mbwira numva ndasa Iva aragukunda ndagusabye wishiremo Iva Ikura Kucavu mwibagire biragoye soso Ikura Kucavu ni mungana nawe uri kurakura uzobibona je sinifuza kubona nawe ubwawe ari nka jewe wishize mu kiringo canje ukabona ibiriko birakubako gutegura mariage bigaca bipfa raba amatariki naho bamufungurura abona amatariki yarenganye uribaza jewe uko bizogenda gutenje nayipfa Genda gutahura vraiment nukuri ndagutahura ariko cyo nagusaba coco Iva aragukunda mwishiremo Iva Ikura Kucavu mushire apa nyene uvuge ati nta naho duhuriye kuko ujya ntimunangana deje Iva ndabizi ko nkunda soso ndabizi ko nkunda kandi nawe nyene ndabizi ahari ko arusha ku bwanje kandi nanje ndarusha Iva basi byatumye mbadesi kubera amakosa yiwe ako naho atari amakosa yiwe nawe ubwawe wegereje kugira mariage vraiment hagatamwe ikintu nk'icyo ntimureka kuba desi ariko nibaze ngira bizohera ko Imana yamufashije akavayo nibaze ngira bizogenda neza ariko ndagusabye wewe umwishiremo gusa wewe pfa kumuha umwanya gusa umukunda pana byo kumenya ko utamukeneye mukunde umwereke ko watahuye ko yarengana kandi nuzoronka amahoro kuko deje naguma wigumiza nk'ibyo bibaye inshuro nyinshi soso bibaye inshuro nyinshi nanje bituma mbadesi mu rukundo rwanje na Iva ariko ntugende ntacyo ndibaza genda ureke kunyongereza stress nawe sareka ngende gusa vraiment agenda gusabye turagaba basi fuma wumviriza indirimbo basi wumve ko byohera ega kuburana wenza shamukobwa Ratevye kandi shaka kuja ku kazi. Mwaramutse chef. Amahoro cyane. Umeze neza. Ni mpore. Ego. Mugenzwa n'amahoro. Ego n'amahoro cyane. Nibaza ko munyibuka chef. Ego, takuzi. Donc inyuma y'ibyabaye uyu ni wa mumishu. Umwe wumva. Rero uyu mumishu jewe yaransabye ko yoza ngaho iwanyu icyo abasaba. Sinzi ko mwumviriza hama bishoboka umufasha. Okay, nta kibazo. Ego ntagorane turashaka kuganira ari cyambwira nta kibazo. Ego. Mishu niwe ndi yafunguza Yves wambye ko ndamugushikanako. Cyeraza ko tasubira. Ego. Sasa. Claudia. Nzane nebe sha. Nebe. Namusimushitsi. Meze neza none. Baje guteka. yarahetse abandi rumbashoje Okay, genda bagire ningo gashaho. Genda ufungura. Amakuru rero muko. Sawa. Mama, cyera enda bakeneye. Aha. Nagomba kubasaba narumvise yuko munzira na papa wanje. Yego. Nagomba ndabasabe musabire ikigongo mu bamukoze. Ariko nizere ko watahuye ko ivyo wakoze ari amakosa. Naratahuwe. Ikibe no gukora ikosa ntutareka ikosa wakoze. Papa wawe nawe twari kumwe ryari nawe afise agahinda ku bwawe. Namenye ko yabuze umwuzukuru byaramubabaje cyane. Aranambwira ko twoza kuraba ariko ntitwakubonye
ariko reka ndamuhamagare ndamubwire ko yoza nimba ari hagufi hama muganire sawa mukozi okay amahoro mutamu sawa mumeze neza amakuru yawe ashe turashima ku kazi gute ku kazi ndisaba biragenda nkamwe hiye tumeze neza mbebasha mwaba mufise akanya mugasimba aha muhira ega mana yabikoze wa mukobwa wawe turi kumwe ngaragukeneye sawa simba rero wumve icyo akubwira umwana ego niyo ndi sawa sawa wumvise kaje hamuze kumenya uburyo umwitwarako umenye n'uburyo usaba imbabazi ariko wumve ko ku mbabazi ugiye gusaba utazosaba gukora iryo kosa ivyo ramuta karibu ashobora hafi karibu cyane ego mwana wanje yo ni wewe kamwana yo gukumbira cyane yo mutana salamu safi karibu yana stare ego ashobora hafi nari hafi cyane maze kumva ikibazo cy'umwana ubwo nyene naho mbwira naho nariko ndakora ibiki cyane arujya musiko twavuze ngo tuje kumuraba ariko muga tutabaye tukimubona burya hatwagiye kumuraba ngo siyarari ngo yari yagiye he yari amaze kuva kana ndiko numvise amakuru noneho rero nguyu ari ngaha yo mwana wanjye bo nukuvuga ko muta burya yazanywe na wa muhungu nakubwira bari bafadikanije mu bintu by'amanyanganyanga yari umugenzi wiwe gahunga n'umugenzi we na wene rero kuko arazi vyabaye uburyo ya systeme twakora biracamuzana abana bo sinibaza ko ibyo bakora bashobora kuyumvira bakamenya ko hari ingaruka ishobora kuzana ivyo bintu bana n'abana rero ngo yifuza kugusaba imbabazi donc yagomba ko ndamusabira imbabazi ariko ahari iri umwana aramaze gukura amaze kubona kabi nakeza nisabira imbabazi mubwire so wa mwana wa ubuzima gute papa nukuri cyane nta kindi kintu mfise ntorenza mwana ntupfukame mwana ntufuka ndakwinginze haguruka mwana haguruka wiyumva amahoro mwana wanje papa narakubona wiyumva amahoro mwana wanje narakubabariye kuva umunsi ugenda umutima warakunyishuje mwana mfura yanje wiyumva amahoro sivyo wiyumva amahoro mwana ntugire ikibazo ndagutahana usubire muri bene wanyu sivyo gusa ikosa ryabaye ntuzurisubire mwana narihanye sinzosubira narumvije n'ivyagushikiye wihangane warabuze nanje mbura umwuzukuru sivyo ariko wihangane Imana izodufasha tuzoronka abandi papa nukuri ubu ndagusezeraniye ko ngiye kuba umwana mwiza cyane ntugire ikibazo mwana wanje ibindi turabiganirira mu rugo sivyo bicara hasi mwana yo bo ese ngene no gushimira mwene wacu Imana ishimwe sizi ngene no gushimira ndakwitana mwene wacu kandi ndabuza amazina no kwita ego ama rero barako papa wako bare vyoroshe twari twarayanze ntibaze yuko bibaye vyoroshe gusa twari twavuganye sanga nawe afise igikomere ku mutima amaraso n'ikindi kintu rero murakwiye kumenya uburyo mwitwara ariko mugabo nawe mubabariye kandi wazi ko na programme yo kuja muri Canada utayiheze kubera umunezero mfise kubona mbusubiye kubona umwana wanje mwana wanje nicara ku ruhande uyu munsi nungendesha yarasanzwe ari gutwaza imodoka arabizi ntamwigishe abana banje ndabakunda namwe gusa abana batotahura urukundo muvyeyi aba alors nziza ndagushime nawe rero ko wantawe kuva kijya gihe kumva ko nije kugusaba igisabo ca Eve yarenganijwe kandi na Eve ndakeneye kumubona sha bo tuzoraba ko mubonana nawe ego birakenewe kandi urakoze kuba ubabariye n'umukobwa wawe yo uyu n'umwana wanje n'umwana wawe vuga imfura kabiri wumva ariko rero mukobwa
ndakwinginze ntuzose kumara amazi abavyeyi ntibizosubira sivyo wigengesere runtu witware runtu nk'umukobwa afise ubuntu ariko araregwa n'abavyeyi sivyo kuko ejo hawe ni heza siregisha ico ngiye gukora ibishoboka byose nta kwezi azomara ngaha yego cyo bavyize genda abandanye ivyiko hariya sawa none je rero nagira cinja ku kazi rega burya raporo sindayitanga reka nshikana umwana muhira mbo ndamutware kumubwira agashop gatonyi nanje cimbandanya mu bikorwa sawa merci reka ndakureke bakoze cyane sawa sawa yego no musi ngo ni wanagwa n'umunyembura yego sha merci yego Claudia Wano mwana Tonto. Cyane Bahishije Bahishije nafunguye. Wafunguye Ndagutuma Ureme ariko ijya ngeso yuko ugomba ndagutuma mbanza kuguha amahera uzure abatonto muragorana Okay umviriza ucumanagura bijya birato tuya dusanda wenzo we ndaguchorera bano zino ndagwa amadolari wenda tukukunda amadolari wewe nimshaka sawa chutwara izintebe kwanza hama ucumanagura kirato ndaje ndakubwira iyo cyo tujana witegure nawe mumba ndakutwara ahantu kujya kanyama sawa Ndagikirori wari wampevye wahora yewe Chena na mu karere mazi usikaye uzimvye sha araho umuntu apotera bivanye n'ibintu abarimo ariko komeza usa neza shangira ngo none bo pama wari wanyandikiye umbwira ko munkeneye cyo tuvugana yego usanze mugabo meje kwitegura hari umuntu yarantumiye adusangira agacupa ariko mugabo ndamubwiye yangane gatoya ushaka kumbwira nta kibazo ndaguteze yo yego hama bwa mbere bwo ndagushimira ko wiyumviye ukampuna mwanya tugashobora kuvugana cyo nukuri hari ikintu kimaze iminsi numva kindemeye numva yego biragoye sinze no vyakira cyo urazi yuko nayi nagukunze ntanabikubwira none buranyanga oya sibijanye n'ivyo no ndagukunda gusa hari ibintu natahuye ko urukundo rudahatirizwa ndatahura yuko rujaho rugomba gusa nageze kwitahura ibiyangara biza vyayangaye naguteranije nteranye nande koze vyadasa vyaheze mu nzira nziza wanyanije siko ndabitaho birashika ntubitahure sinzi n'ingano vyakira mugabo uno mwanya nzanywe ngaha no gusaba imbabazi naguteranije hariho umuntu mwari mufitaniye imigenderanire kandi yari myiza inde unyibutsa umukobwa yitwa Neri ego rero ujya Neri ni umugenzi wanje byarashitse ndamubwira amajambo atari meza kuri wewe gusa uvyumve numva ndemerewe nararemewe mpejeye kubikora nzanye ngaha no gusaba imbabazi rero umbabarire cyane nabitumwe n'urukundo gusa mu nyuma naritahuye bivuze ko ari wowe watumye kumbure bitagenda nkuko nari ndavyiteze cange yego kuko naramubwiye amajambo atari meza ndaguteranya gusa umbabarire umbwire igisabwa cyo wokora Alicia nyumva amahoro cyane merci numva amahoro kubera ko hari impamvu kumbure bitakunze ibyacu cyane bishaka no kuzokunda ikindi gihe yari jewe gusa gushaka ko yari wewe ariko atari wewe kubera ko mu buzima ndimo maze gutahura ko ikintu cyose kiba kubera ko impamvu ndabiswa nkunze cyane ntivyasigura ko nakwanga nanje oya ariko mugabo amahirwe yuko nabona ko ibyo wipfuza byoba nabona ari ntayo rero
ndibaza ko nta mpamvu yuko buri amahoro cyane gorakoza amakosa guteranya n'ibibi. Iyo ukunze umuntu akanka cyo kanana bikunda uramureka hama ugahuza n'uyundi umushaka ko nako bikunda. Gusa ni wumva amahoro ntagora je nta kibazo mfise kuri ivyo, wumva amahoro utekane ntangorane nimwe. Ibisigaye navyo ukuri urakoze na kumva ko ikosa wakoze warikosora mu gusaba imbabazi. Ego merci beaucoup. Merci. Ego gira umugisha. Ego. Ego sindagwerekeza kubera ko urumva ko nukuri ndiko ndihuta cyane ariko mugabo nzora kandi kanya tuganire. Ego merci. Merci. Ego Dacia makuru rero. Meze neza. Meze neza. Misi myinshi. Wapotesha. Ça va bien. Waduhebye kweli. Akazi kenshi. Hari ibintu ndimwo ndiko ndaraba ko noshaka kuronka akaviza. Hari mission z'akazi ngomba kujamo mu Buhindi. Niyo mpamvu rero nguma neruka. Eko hama je kishuratse ko mbafise umwanya muto. Icambere nyamanda gushimire cyane uburyo wavyitwayemwo. Ive igihe duheruka ngaho warabonye yuko twavuye ngaho menga ntibusoga. Wavuye ngaho babaye cyane kandi agutahura ku muntu ukunda ukawara nababajwe ukarenganywa kabeshegwa watezo kubabara. Ariko kubera ko ari intambara natanguje urugamba kugira ngo ndabe ko ivyanyu byo subira mu buryo, naragerageje kugumana mvugana na Dacia kuri telefone. Nubwo twazananye nsinda bikubwire Dacia yarakobariye. Reka abinyibwirire. Ego Numve ko umutima waruhuka. Dacia koko wowe warambabariye. Narakubabariye. Wiyumve usubire wiyumve. Nanje ubwanje ndazi ko ivyari byoroshe kandi na byose jewe. Umve ko nakubabariye. Bagusubije umutima dusubire twunge naho shetani yagerageje ku mugwane mu nda basha. Je t'aime beaucoup bébé. Ndagushimiye cyane ko hose. Wasubiye kumucizere mu mutima wawe. Merci mon amour. Kandi abakomeza basha. Ha? Aha. Wow! Nitsinzi idasanzwe. Mama, nitsinzi idasanzwe. Ive na Dacia barasubije hamwe. Twarabikoze, twaravyize ko turasubira turabikorera uyu munsi basubije hamwe. Ive na Dacia. Ive na Dacia. Oui. Mama. Sava. Ndanezerewe ndaryohewe. Ive na Dacia. Sabe? Aho no habonekera imbaraga z'urukundo. Ubundi urukundo rukomera mu gihe habonetse ibikomeye. Iki ni kimenyetso cerekana ko no mu rugo rwanyu muzohora munesha ibizobatsitaza bizokwifuza kubavangira. Muze mwirinde. Urukundo rw'ukuri rubaho. Kandi urukundo rw'ukuri ruhora runesha iteka. Kandi urukundo rw'ukuri rubonekera hahandi haba ababagwanya ariko mugatsinda muratsinze. Nzokora ibishoboka byose sivyo mama kubw'ivyo jewe n'umunezero mfise. Ndanezerewe cyane. Ndavyemeye. Ndaryohewe. By'ukuri ndaryohewe. Vuba ndabizi ko mwiye kubana. Ndabemeye kuzobarihira waye imyaka ibiri. Ibisigaye navyo bizogenda neza sivyo muze mubane neza amahoro azobe hagati yanyu. Ushobora kugenda mu Buhinde mu misitsi ariko mugabo ndipfuza ko muzobaho neza. Ibisigaye Eve Je sinoronka kungene ndabashimira. Warambaye hafi mu bihe
bitari byoroshe urangwana ko uramburanira ndagushimiye cyane kubyo kunyitaho wanyeretse ubutungane wanyeretse gushika nuno munsi ukaba unkoreye ibyiza nkabasha gusubirana na Dacia nkabasha kumva umutima wanje usubiye gutsindira uwo wakunze. urakoze Imana ikumpezagirira urahorana umutima nk'uwo. urakoze cyane ibisigaye navyo wera ku munsi wa mbere Dacia wera ku munsi wa mbere azogenda kure muri biro wereze Sara Rosa akazi. Wow! Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Uzukuru wanje wa mbere. Subira uryame subira ingosha kuzina wanje. Tonto. Subira. Nta bindi. Indira muwe mwagazi ya nimunezero uriko bamwe bari gufata gitutu nana kimwe genda mu mwegere ngaha basha Dacia. Dacia. Imbere yawe Imana izo kugwanirira urakoze cyane kuduhuza n'umukunzi navyo uzohore muri umwe. Merci beaucoup. Imana iguhezagiye. Indira muwe mwagazi ya Indira muwe mwagazi ya nimunezero uriko bamwe bari gufata